Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije. Uyu munsi tukaba twagendeye kuri ya hotel ya Nshimirimana, aho twasanze bariko baragira installation ya router WIFI. Nkuko batubwiye yuko bayafise, twasanzemwo bazanye ayandi ma WIFI kugira ngo bakwiragize hose connection internet. Tukaba twasanze bariko barestara iyindi router, izindi zose zari zikiri hasi. Murabona yuko iterambere rikomeza kuza neza. Nkuko mubibona, iyi router ni router ya 4G. Bakaba bariko barestara, aho bivuga yuko umuntu wese azoba yishikiye kuri nyubakwa, yaba yaje muri hotel canke muri restaurant bar, aho azoshobora kuba aronka connection akoresha ivyiwe, yavyo muri telefone canke afise machine nyabwonko, machine ya ordinateur. Kaba twasanze ivyo bestara kaba batubwiye yuko bikora neza cane, aho ikintu urimo uragikurura cyo twita download canke upload, ukirungikaho biba bimeze neza gose. Karivyo twashaka kubereka yuko ibintu ari vyiza cane. Connection umuntu azoba yahigereye atazogera agira ikibazo cyo kuvuga ngo yabuze uko arungikira umuntu wiwe, canke uko aronka amakuru, canke uko abaza ibintu vyiwe kuri internet. Bakunzi bacu, nkuko twabibasezeranije, tuzoguma tubereka vyinshi bitandukanye tuzogenda tubona. Murabona yuko ari ibintu vyiza cane. Nk'umuntu yoba ashaka kubona ivyo ashaka gukora yahigereye, murabona yuko yobikora ata nkomanzi, ata kibazo afise kijanye na connection internet. Ngira ngo murabona yuko isi tugezemwo ari isi ijanye n'ibintu vy'itumatumanaho, sigura yuko batabibagiye mu kubazanira izi connection kugira ngo niba wagiyeyo wahigereye ntuze wigere ubura uko ukoresha telefone yawe canke mashini nyabwonko yawe. Tukaba tubashishikariza gukomeza kubana natwe mukurikirana ibiganiro byacu tuzora ducishako. Mutibagiye subscribers, comment na shares. Rero tukaba turangije tubashimira, tubahamagarira gukomeza kubana natwe. Murakoze, ndabakunda cyane.